mu bisagara bito bito kandi vyegeranye biri hafi ya Haifa, aho ni mu buraruko bwa Israel. Abatuye muri ako karere ntibari bwigere batekereza ko boshobora guhura n'ivyago nk'ivyo bahuye mw'iyi misi. Tamra, igisagara gituwe n'abanya-Palestine ariko bafise ubwenegihugu bwa Israel, caranyiganyijwe cane inyuma y'uko igisasu ca Iran gikubise inzu ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu. Ico gisasu cahitanye abasivile 4 nk'uko vyashikirijwe n'ishirahamwe ry'igihugu rishinzwe gutabara abashikiwe n'ivyago Magen David Edom MDA. Ibitero vya Iran vyerekanye ukubura k'ubuhungiro kw'ibisasu mu bisagara vy'abanya-Palestine vyo muri Israel. Clarissa Ward yagendeye igisagara c'abanya-Palestine muri Israel aho igisasu ca Iran caguye. Igisasu cakubise inzu y'umuryango wa Khatib hafi isaha 5 z'ijoro nk'uko abajejwe gutabara babishikirije. Manal Khatib, umwarimukazi wo muri ako karere, hamwe n'abakobwa biwe babiri, Safa w'imyaka 13 na Hala w'imyaka 20, hamwe n'umuvyeyi wabo bafitanye isano Manar Diab, bose bahasize ubuzima. Umuryango wa Manar Raja hamwe n'umukobwa wabo muto cyane Razan bararokotse mu mezi 20 aheze y'intambara. Ibisasu vyagiye bikwegwa bivuye hakurya y'umupaka wa Liban bigana mu buraruko bwa Israel. Yamara Tamra ntiyari bwigera ikogwa ko n'igitero gikomeye gutya. Gushikaho ubushamirane hagati ya Iran na Israel vyahinduye isura, bugashika ku ngwano y'amasasu ikomeye hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mu gitondo gikurikira ico gitero, igisagara ca Lowan Galil cari mu gahinda n'umubabaro, bikiyongera n'umujinya ukomoka ku kutagira ubuhungiro buhagije bwo kwikingiramwe ibisasu. Ikibazo abanya-Palestine baba muri Israel bamaze igihe bavuga karakarenganyo kaboneka neza mu mabarabara yabo. Mwibarabara aho igisasu cakubise hari huzuye imashini zitunganya amatongo bulldozers ziriko zigerageza gukuraho ivyari vyasenyutse. Imodoka nyinshi zari zatwikiwe n'ico gisasu, ibiyo vyamenetse hose. Abanyagihugu n'abitavye ku bushake bari bakoraniye aho kugira ngo batange ubufasha ku bari bagize ikibazo nk'ico. Inyubakwa ziri ruhande y'inzu y'umuryango wa Khatib zari zangiritse cyane, kandi hafi y'inzu zose zaho vyagaragaye ko ibiyo vy'amadirisha vyari vyaridutse. Mohamed Diab, umwe mu bikorera ku bushake mu gutabara mu gihe c'ivyago, yabwiye CNN ati: "Igihe twumvise igisasu giturika, abantu bose bo mu gisagara baca bagenda ku kibanza cyaciye kigwa kugira ngo batange ubufasha. Mwijoro ryari rigoye cyane kandi ryuzuyemwo akaduruvayo, twahasanzemwo ibice vy'imibiri bikwiragiye mu mabarabara hamwe n'amasanamu ababaje cyane tutigeze twifuza kubona." Diab yavuze ko vyari bigoye cyane gushikira umuryango wa Khatib kubera ubukana bw'ico gisasu. Abakozi bo gutabara bariko bararondera abashobora kuba bari bagihumeka munsi y'ubusenyusi bukomeye bw'iyo nyubakwa y'igorofa 3. Umusore w'imyaka 25 y'amavuka, Mohamed Shama, aba hafi yaho igisasu caguye ku mugoroba wo ku wa gatandatu, yari yuzuye ubwoba. Aho yabwiye CNN ati: "Uku kunyuka kw'amatati kwihuse hagati ya Iran na Israel kwatumenyesheje ko ibintu bishobora gukomera, ariko ntitwari twiyumvira ko akaga koshika hafi yacu gutya." Yaciye yihutira ku nzu y'ababanyi igihe yumvise igisasu giturika, agerageza gufasha gukura imivyimba aho yari yagwiriye. Avuga yuko impamvu yonyene umukobwa muto w'umuryango wa Khatib yarokotse ari uko yararyamye mu cyumba iyo nzu ikoresha nk'ubuhungiro bw'ivyago. Akavuga yuko atari inzu zose muri Tamra zifise ubuhungiro. Umukuru w'igisagara ca Tamra, Musa Aburum, yabwiye CNN ko 40% gusa mu banyagihugu ibihumbi 37 baba muri Tamra aribo bonyene bafise icumba cizewe canke ubuhungiro bukora neza. Vyongeye nta buhungiro rusangi canke ubundi bwihishwamwo buboneka, mu gihe ibindi bisagara vya Israel vyinshi bifise henshi bohungira. Inyuma y'ico gitero, ubuyobozi bw'igisagara bwaciye bufata ingingo yo gukingura inyubakwa z'amashure kugira zikoreshwe nk'ubuhungiro ku bantu batumva batekanye kuryama mu ngo zabo. Akabandanya avuga yuko leta itigeze itanga uburyo bwo kubaka ubuhungiro mu gisagara cabo kuko ifise izindi ntumbero ibona ko zihutirwa. Abaminisitiri batari bake ba leta bamaze kugendera Tamra inyuma y'ico gitero, kandi Musa Aburom yavuze ko n'abandi bateganya kuzosura ico gisagara mu ndwiza. Yabwiye CNN ko yifuza gufata ko kanya kugira ashikiriza ikibazo cyo kwibagirwa Tamra no gufasha gukuraho itandukaniro ry'abayahudi b'Abisirayeli n'abanya-Palestine bafise ubwenegihugu bwa Israel. Ishirahamwe ryigenga ryitwa Israel Democracy Institute IDI
rikora ubushakashatsi ryasohoye icegeranyo inyuma y'igitero ca Tamura rishikiriza ukuntu amakomine y'Abarabu abandanya kwirengagizwa mu kiringo c'imyaka hafi 2 kuva intambara yatangura. Ico cegeranyo cerekana ikinyuranyo kinini mu bijanye no gukingirwa hagati y'amakomine y'Abarabu n'ay'Abayahudi. Ubushobozi bwo kwigwanira no kwikingira bwamaze kubakwa mu nyubakwa za Israel. Amategeko ya Israel asaba ko inzu zose inyubakwa zicumbikwamwo hamwe n'iz'ibikorwa vy'ubudandaji zubatswe kuva mu ntango y'igihumbi 1990 ziba zirimwo ubuhungiro bwo kwikingiramwo ibisasu. Ubwo buhungiro bukaba bufise uruhara runini cyane mu gukingira abanyisrael igihe inzogera z'impuruza zitanguye. Ariko rero nkuko bishikirizwa n'itangazo ry'ishira hamwe ry'uburenganzira bwa muntu muri Israel, Association for Civil Rights in Israel, ibisagara vyinshi by'abanye-Palestine biri mu buraruko bw'igihugu ntivyagira ubuhungiro rusangi, utuzu two kwikingiramwo canke ibindi bikoresho byo kwihisha. Iryo tangazo rikavuga yuko iyi ntambwe yo gutanga inyishu yihuta kuri ico kibazo iba n'agaciro kadasanzwe igihe twitegereje yuko itandukaniro rinini mu bijanye no gukingira ubuzima mu ntara yo mu buraruko riba hagati mu bisagara vy'Abarabu. Uwundi munyamabanga wa Knesset na Malazim yavuze kuri X yahoze ari Twitter aho yanditse ati isoni n'agasuzuguro ku bijanye no kubura ubuhungiro. Lazim yongeye ko ati ivyo birateye isoni kurusha kuko ari igihugu gifise amategeko y'ivangura n'ingendo yo kwigiza inyuma bamwe. Umwene gihugu wa Tamura Najmi Hijaz nawe yagaragaje akababaro kiwe abwira CNN ati mu gihugu cyawe nyene urafatwa nk'utariho nk'umwansi mbere no mu maraso yawe canke mu rupfu rwawe. Ku mbuga ngurukana bumenyi harakwiragiye amavideo yerekana abanya-Palestine bo mu buseruko bwa Yerusalemu buri mu minwe y'Abayahudi Est Jerusalem bariko banezera ibitero vya Irani vyagabwe kuri Tel Aviv. Umwe mu baba muri ako karere yarafashwe ajanwa kubazwa ibibazo nkuko polisi y'intara ya Yerusalemu yabishikirije. Ingingo yashigikiwe cyane n'umushikiranganje w'umutekano w'igihugu Itamar Ben-Gvir yihanangirije ko uzofatwa yinezererewe n'umwansi wese azohanwa. Mu gihe iterabwoba ry'ibindi bitero riguma ryiyongera rikongera ubwoba muri Israel, abanyagihugu ba Tamura basigaye bameze nk'abari mu nkeke buzuyemwo amakenga. Ejo mwijoro ryari rimwe mu majoro yaragoye kurusha yandi yose yigeze kubaho, yavuze yuko atazigera yibagira n'umunsi n'umwe ishusho y'uwo mukobwa muto yabonye afatiwe munsi y'ivyari vyasenyutse. Niko Manal Hijaz umubanyi wabo yabwiye CNN. Hijaz yavuze ko umuryango wa Khatibu wari umwe mu miryango ifise urukundo n'ubuntu bwinshi mu karere. Manar yari umwigisha w'abanyagihugu benshi bo muri Tamura. Umwe mu banyeshuri biwe ba kera ni Rakhda, umubanyi wiwe nawe inzu yiwe yarasambuwe n'ico gisasu cyo kuwa gatandatu. Rakhda yabwiye CNN arira kandi adidimanga avuga ati nari ndyamanye n'abakobwa banje batatu igihe igisasu cagwa. Idirisha ryahise ryuguruka maze riraturika nuzura umukungugu hamwe n'udusigazwa tw'ico gisasu. Vyabaye imbere y'amaso yanje, abana banje bari ruhande yanje ndeba n'amaso yanje. Rakhda yasiguye ubwoba n'umutima mubi yatewe no kwihambira ku mwana wiwe w'amezi 4 mu gihe cy'ico gitero. Yavuze yuko abakobwa biwe bacitse ivutu bamara amasaha menshi batavuga, aho yarangije avuga yuko atazosubira kuryama mu nzu yiwe.